Umugwi w'abapolisi bagisibije kw'isoko ryo kwa Siyoni mu kurya ibiturire ni Marie Rose, umukomiseri asanzwe atwara abandi, umupolisi bita OPG, uwundi bita Mohamed hamwe n'uwo bita Thierry. Abo nabo bakaba bakorana n'imbonerakure izwi kw'izina rya Desire batazira Mwarabu. Amakuru dukura mu bakenyezi badandaza ibitenge mw'iryo soko avuga ko abo bapolisi aribo babahagaze ku gakanu bakanabahungabaniriza ibikorwa. Abo bapolisi basa nuko bagabuye akazi kugira ngo baronke amahera menshi avuye mu biturire, baca bahitamwo gukora mu migwi. Imbonerakure Desire batazira Mwarabu igenda irasopa mu masakoshi y'abagore ngo iri kwigamwo ibitenge vya fraude, iyo akigusanganye nk'uko isoko ryacu ribimenyesha agusaba amahera wayabura akagushikiriza ba bapolisi bamutuma. Nayo OPG n'umupolisi yitwa Thierry bo ngo baranashika no ku bibanza nk'uko isoko ryacu ribisigura. Uyo Thierry n'uwo OPG basiga biha uburenganzira bwo kuza baraja gusupa basupa ibitenge mu bibanza vy'abantu. Twebwe twemera Obere nishobora kumara amezi 2 canke 3 bataje gusupa ibibanza vy'abantu barondera fraude, kandi by'ukuri turabishima kuko naho bafashe fraude barakwandikira urupapuro rwasizi kandi no ukabona ko uri mu makosa ukabishima. Ariko rero abo bapolisi bobo baza gusupa fraude barondera ayo bashira mu mufuko. Hari igihe rero bagusupa bakabura, mugabo kubera badashaka kumaramara ntibabura ibyo bagenda bagutwaye kugira bagutware mubiri wabo ubasigire basi n'ibihumbi 100. Kandundura ngo ni komiseri Marie Rose arongoye abandi kuko we ngo aranabasanga muhira kubasopa nk'uko isoko ryacu ribandanye ribimenyesha. Kuko Marie Rose utari kuramuha amahera 200,000 ku kibanza ku kwezi canke 100,000 nta na kimwe ushobora kumukorana, aca kwirukira inyuma naho uzana ibivuye ku mupaka, naho uzana ivyo ucishije hehe. Utari kuramuha amahera Marie Rose aca kwirukako n'abo bapolisi biwe. Yadukije ingeso yo kuzara dukurikirana mu kibano cacu akaza gusupa ata n'urupapuro afise. Hari igihe gusangana ufise ivyo bitenge canke igihe atabigusangana. Igihe abigusanganye rero ari vya fraude, umuhaye amahera ayo abagusavye arakurekura, mutumvikanye ku mahera abagusavye aca gushikana. Abo badandaza basaba bashimitse ko abapolisi bo bakuraho bakabazanira abandi ngo batariha inkumbi, ngo kuko munahuriye ku muryango w'isoko ufise igitenge ugishiriye umukiriya, umwe muri abapolisi yitwa Thierry aca kikwaka akakubwira ko yokurasa mu gihe wokwanka. Banasaba cane ko iyo mbonerakure Desire batazira Mwarabu ababijejwe bomukura kuri iryo soko. Duhamagaye ukomiseri azwi kw'izina rya Marie Rose kuri ivyo yagizwe n'abadandaza mu isoko ryo kwa Siyoni, yabwiye RPA ko ataca biziko, kanatsinda ngo si wanatwara abo bapolisi bakorera kw'isoko kwa Siyoni.